DFTV. Tunda Juhudi. This is the Vignette Delicia from DFTV. Behind the camera ni Logic Jamal. Abandanya gukora ibikoresho kugira ngo amasana mazari nkuko mubibona uno munsi rero nubwo ati numunsi uri très special kuri DFTV turi kumwe n'abantu. Okay. Bon, je nubwo ati wa mbere namenye ni Mr Popompo. Abandi barivuga ndibaza. Abandi no munsi nubwo ati ni ibintu bitovye nkuko mubibona. Ndi kumwe na bamwe mu bakomedian bo ngaha mu gihugu iwacu c'u Burundi. Ebana batovye sana urumva muguma mubabona ku mbuga ngurukana bumenyi nyinshi cyane bahora muri Burundi TV ubu bakaba ari muri Rukundo TV turaza kuyaga byinshi nabo kugira ngo twumve byinshi kuri bo kumbure hariho benshi batazi ibiberekeye bababona nka Mr Pompompo bamubona ariko arisabira Pompompo gusa batazi byinshi kuri yo reka ndabakanya kugira ngo bashobore kubidondora ndabaramukije mwese yambu nawe ni sawa Tabasabye mu bidondora umwe wese abaramutse abidondora n'akazina kiwe. Okay, turabaramukije cyane nitwa ku izina rya Cynthia yapo. Cynthia. Namwe. Yep, turabaramukije ku izina nanje nitwa Cynthia. Cynthia. Yes. Muri si ko atari byo muri comedy canke mu bon. Tubasha turi serieux ndabasabye. Yep, turi serious. Okay. Namwe. Jewe ubitizini nitwa Chiza yapu nitwa Mr Pompompo kyo Mr Mushusho Mr Kupepeswa kyo urama Mama Fatuma Basha ubitizini barakwiye duvaru hariho Papa Fatuma na Mama Fatuma Guys, ndabasabye. None Fatuma ni inde idasabye. Bimeze gute? Biri gute? ni comedy twakinye aho hari abagabo twashatse kwigisha aho hari abagabo usanga bakunda cyane Pompompo nasanze umukenyezi wanjye ariko aramesura ndamubwira ati madame tugende Fatuma twinjira indani mabuko araza ndambwira mabuko zuraraba amasaha yo kuzuraza ara amasaha yo gupomporana hari amasaha yo kuza ndambwira mabuko fata igitabo urasoma dengene ni pomporere ubundi ariko ndumva Pompompo gupompora ubundi Pompompo ni giki ndasabye Pompompo ni giki reka tugire deyande uzomba zundi munsi sivyo guys baranshize muri question mark. Okay, by the way Cynthia umwe muri Burundi TV ubu mukaba mugeze muri Rukundo TV ni yihe mvo nyamukuru yatumye mumva muri Burundi TV gushika muri Rukundo TV? So ico novuga ko yoba yarabaye imvo kuva muri Burundi TV tukaja muri Rukundo. So okay, nshishije mu majambo make inimero za rutana sa hari gihe ushobora kubambara inimero imwe uronse nimero 2 ukabona ko gukwiriye kuyambara urashobora kuyambara so ibintu birutana muri Burundi TV bavuga ko nta kintu cyari kikiriyo kumburengira bashatse kukunyishura nk'umupfasoni reka mbaze Mr Pompompo ndazara bimbwira neza Mr Pompompo ndagusabye mbwize ukuri nike cyatumye mva muri Burundi TV mugaca muja muri Rukundo TV cyane nuko yaramwumvise Rukundo gusa akazina karaba kweze icyo kibazo uragishura kenshi ni cyiza Chiza bakwizeye urazi impamvu bavuze ndatsishura yego no kubera bazi yuko je ntarakabati je menga nta byinshi novuga ahubwo gusa kimwe icyo kibazo menga twakibika kubera nukuri yavuze nimero imwe nimero imwe n'amafaranga hajya avuze amafaranga hajya yasumba yandi urakayo resi kabisa Biba bishatse kuvuga yuko habaye akarusho k'amafaranga kumbure k'agahembo muri Burundi TV dufate yuko karutwa nako muri Rukundo TV sivyo? Je mega ntabirebere no bivuga. Okay, mu cyamake en fait no kuvuga ngo hari gihe bishika ukavuga ati reka duhindure. Okay, hariya muri Burundi TV na hano hambere haradukujije twarahakujije twese twagiye muri Burundi TV turatangura turakorana nabo ego hagerigiye tuvuga ati reka dukore naho ibindi reka dukore mu yindi sheni naho turabe ko bishobora kugereka neza. Okay, hama tusinya contrat muri Rukundo TV
Ego umubosi waho yitwa Augustin akaba ari muri Amerika ubu no dukorera muri Rukundo TV abantu bose bari badukurikiranira muri Burundi TV bakunda za comedy zacu bakunda pom 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 yego nahandi hantu bakikuza atari muri Rukundo TV yap reka mbaze apana Cynthia mama Fatu oya Cynthia nimeota Nasuka kuweza ni experience waronse muri Burundi TV novuga ati igushikanye kugeza hugeze ubu unye muri Rukundo TV umva ni nini cyane sivyo ni nini gose kubera ko uravuga ngo iyo umwana avutse ntaguma ari hasi baramwigisha kwicara bakamwigisha kugira dede gushika ntatambuka mva niko no kivuga mu bisanzwe experience iri muri Rukundo TV ni nyinshi kandi cyane umuntu atarakabati no ngo bambaze ikintu kimwe ubwo ntimubona yuko kuva muri Burundi TV mugiye muri Rukundo kubera ko novuga ati experience nini mwayironkeye muri Burundi TV parce que urumva ko abivuze yuko umwana urumva baramwigisha kuavura kwikwa nimubona ko bizova bibateranya mu gihe boba barabigishije ibyo byose kugeza aho mwiruka mwahereye kwavura mugaca muja muri Rukundo TV nimubona ko haba kantu kagakonfli bajejewe ego wewe kubera ndabizwe utarakabati none icyambere jewe kuvuga ngo narakuze yego no kuri narakuze mugana narize ibintu bijyanye n'ibyo gukina amafilime mu team iraho urumva mu team iraho rero muri iyo team iraho urumva naragerageje kwiga vraiment urumva mugabo hajya rero nahone banciriye inzira kugira ngo mvume mugabo ubumenyi buri muri jewe rero mu gihe ubumenyi buri muri jewe n'ubundi nagenda butwaye kukubera subwo bari bateragiye muri jewe ubwo nakoresha urumva Mr. Bobompo nagomba ndavuze ikintu kimwe kuri ako kantu avuze kumbure hari abantu benshi bavuga ati aba comedian ngaha mu Burundi kumbure amatana atandukanye impano ziratandukanye hageze ho ku kibazo c'aba comedian ni nuvuga ati ni finally parce que usanga babafata ukuntu muri quartier genre biki ni ihe challenge maze guhura nayo kuva utangiye gukina kugeza aho ugeze muri Rukundo TV okay ikintu cyambere noshima kwanza ubu abantu batavuye kudukunda kandi ubu urashobora kugenda ahantu hose ukarengana ukumva abantu bakora guhamagara barakwisi mugabo hari ikintu kimwe je nanka mu buzima reka ndakivuge kubera ari abantu ikintu je kimbabaza mu buzima kubona ndiko ndarengana muri quartier nkumva umuntu aransi free ngo gasore amamagaye izina rya gasore kandi yitwa Sami ico kintu kiranja cyane bon bikubabaza yuko baguhamagara izina rya gasore canke wala bamamaga izina ry'umuntu atari jewe ni kuvuga yuko barabakombina numva bazi yuko umukomedie wese ngaho ari gasore ako kantu burya nako harimo akantu bon umukomedie bon attention nimuzohave munyita gasore nanje am ding delicious guys am double D what's wrong nimuzohave munyita gasore bimeze gute en nashaka kubaza kandi kuri bano navuga ati na pastor kana wishura na bon sinzi mbwa muri pompompo murambona umengura guruka gushaka rwose bon habaye kino munsi bimeze gute so ntajabaye ndo wundi nyene haba muri comedy haba aho ndi hose ndi umuntu ntiyoberanya muri sanzwe ariko uri ndakubwiye ikintu kimwe uri serious uri serious ku buryo mpura numva nanje noza gukina amakomedi kuri yawe so wow ari serious ari nabonye afisinda yari serious nyene wamengo nyene mbe haje babagufunza ibiki mu nda par exemple so iberi inda ya vrai ya inda ya vrai y'iminota gusa no ya James akadagato yabasho yankuri bijya ni sinaza ko byombere afite nashaka kubaza ku ruhande rw'iwanyu mwebwe abigeme iyo muri ko murakina ibintu nkabijya anye kumbure mufise amada muri ko muratwarana abagabo muri ko muragira iki nta ngaruka mbi bibazanira kumbure aho mubaye canke ku ba boyfriend banyu ndabizi murabafise muharire namwe okay aba boyfriend turabafise mugabo ifu ko badutahura kuko nakazi kiwacu kandi ni impano twisanzemwo kenshi urashobora kwibaza ko ari ubutandero canke okay sinzi kuno bivuga ariko mu bisanzwe izigiye n'impanuro sivyo ni impanuro twigisha benshi bari bazo yuko turabaye discipline no ni impanuro dutanga ku buntu mu bisanzwe impanuro
zagusa twumvikana Cynthia atari mama Fatu nawe bivuze kwiki okay mu bisanzwe Cynthia yagerageje kwishura Jesse bona ico norinza ko ngaho ufite bayi dawe ntaguciriyemo umengo muri amahasa urumva aha umwe ashize n'undi bimeze gute wambye twa Delicia ego sha dinye Delicia dinye okay umva ndakubwira mu bisanzwe iyo ukunze umuntu uba mukunze uzi icarico ku buryo ego ntiduhariye tubafise aba boyfriend ariko arazi ko njya mukobwa ndamukunda ndaza akazi kiwe ntegereza kumwihanganira muri byo rivyo byose akina ngene yitwara umva avuga ati bige bintu nubwo bijemo nakazi kiwe kandi namukunze nzi ko ariko kazi kiwe wategereza kunyihanganira uko ariko kose umuntu atarakabati namahoro ufite nashamba zikintu kimwe ku musheri wawe nk'umukobwa canke umumama ntavyo nzi urambabarira avyakira gute parce que hari abantu benshi babakunda kubera kijya kintu bakora mugabo urumva abagukunze ko kijya kintu ukora c'est-à-dire yuko ubihevye nawe acagenda kurondera pompompo ahandi bimeze gute kuri wewe bize kubijanye n'iki kubijanye n'ujya musheri wawe yo reka none ubyiyumvamo gute kwanze rega sami mama yangu buravuga tutanye inkwani rega nasinda reka nawe DJ Fan urabahumva tuzoza kumukwera byaheze ikibazo cyabakishu no kuvuga kandi biseriega ntashiri yarafise yakubonye aragukunda yego turi hajya ariko arambira tujya mudada namukunze duhisemo kubivuga live abo nose badukurikirana Mr Chiza cyo Mita Sauti yakunze umesha makuru Hemengo yakunze double D shangali okay mu bisanzwe okay hama ikindi nacho kutereke Chiza ngo matukivuga yego twebwe rero twamaduhura n'ingorane kuvyerekeye urukundo ntaje yose noja kuresha umukobwa ngo anyemere kubiriki ono de fils ono de fils mbaza kuberiki yego ndakubaje kuresha umukobwa cyakubwira ati bajya bakobwa mukinana nibo mukundanye nawo umempiga bizu wamusomye mwakinanye pompompo nk'uburyo naravuze n'umukunzi wariye kuri pompompo uburyo narakubuza umukunzi c'est comme ça gari narabuze umukunzi c'est vrai narabuze umukunzi nirwa njya kuresha bakanyankira nene mbazi kibazo kimwe nene sindabitahura nene haje ntimo muri ko murakina bijye byo kubizurana tujya tubizumwa muhana nimwe muri ko murakina canke murabifeeling erega abantu babiraba bose ko mubigira bya serious oyaha no nabwo ari serious kanya na kazi ntworo bora mu clipe iki hajya icambere na mbere haba abantu benshi nkonga muri studio ntuzi ko hajya behind camera wavuze ati behind ro cameraman harinde natwe nuko biba bimeze ego mugabo rero abantu kubera umukutabitahura neza baca bimvira ngo bajya batipe vraiment na pompompo ro pompurana bakamwanya ubufu bagafufurana kandi ari ubeshe vraiment ego guys ladies ndabasavye basi Mr Pompompo ni kubera nyene je ngaha sheri wanje Chiza yamaze kunshima sino je naca nisabira ka numero sino mubimenye baba bari ku kazi baba bari ku kazi ni baba bariko baragira pompompo guys ndabasavye ubundi nagomba kubaza muri bangahe muri
DFTV. Tunda Juhudi.